Barundi kazi inshuti z'u Burundi turabashimiye ko namwaje ku rubuga rwacu Kibonobono Media. Uru ni rwa rubuga rwanyu musanzwe mumenyereye Kibonobono Media, tukaba turi kumwe na bamwe bakora muri Kibonobono, aho tugiye kubabwira batwidondore bongere batuyagire na cyane cyane ku vyo bakora muri Kibonobono, eka mbere n'akamo botera buri murundi wese. Turabona rero imbere ya kamera turi kumwe n'inkumi nziza cyane, mbe ni inkumi canke n'umukenyezi? N'inkumi. Inkumi ngira abo muri Kibonobono babasore canke cyane cyane abasore baca bavyumva. Tugira rero tuyage nawe tumusabe atwidondore kuko nta uyaga n'uwatazi. Murakoze cyane. Amazina ni Chantal Nahimana. Chantal Nahimana. Tumaze igihe tubabona muri Kibonobono, mwoba mukora iki? Jenga muri Kibonobono na registra amazina y'abanywanyi baje kwinjira muri logiciel. Murakoze cyane. Mwebwe mu registra amazina muri logiciel. Mbe bimeze gute ico gikorwa gute, kiroroshe? Ntabwo coroshe cyane. Kubera ari ibintu bisaba umwanya munini kandi tukabikorera abantu bose, haba abari ruguru canke ngaha mu gisagara, ntibiba byoroshe namba. Nca numva ko mwoba mufise abanywanyi benshi mwakira, na cyane cyane ko mwakira tuvuge abo mu gihugu nka cose, igihugu cose baraba barungikira mugaca mubashira muri logiciel. Yego. Nko ku munsi ushobora kwandika abantu bangana gute? Ku munsi? Agenda ashobora kwandika abantu barenga nk'ijana. Abantu nk'ijana ku munsi, ndumva ko murabinyarutsa kuko turavye abantu ijana, imyidondoro ibigizwe n'ibintu bitandukanye. Nibiki musaba kugira ngo umwidondoro bukwiye twumve tiyanditse abantu ijana, bayanditse bakeyi canke benshi? Turandika imyidondoro y'iyo mazina yiwe. Izina ico ni cambere. Amazina nyene umva ni nka karangamuntu. Bijya bintu byose biri kuri karangamuntu, amazina y'uwo muntu, ivyo akora, amazina y'abavyeyi, nimero ya karangamuntu, aho yavukiye. Umva ni karangamuntu muri make. Murakoze cyane. Nta kindi mwongerako? Ikindi twongerako? Kuri uwo mwidondoro tuvuze uri kuri karangamuntu. Ivyo akora, amashure yoba afise, akanimero ka telefone. Yego. Ahaba. Yego. Makomine, mazone, agacimbiri, n'umutumba. Yego. Turabashimiye kurumva ko mwandika ibintu bitari bike kandi mukabigira, mukandika abantu barenga ijana canke bashika ijana ku munsi, urumva ndumva murashiramo agatege. Ivyo rero bamaze kubibarungikira mukabishira muri logiciel, haca hakurikira iki? Tuca twaregistra. Yego. Yego, ufiseyo imitahe naho nyene turayishiramwo. Nukuvuga nk'umuntu afisemwo imitahe 5, afisemwo 10 muca mumushiriramwo. Yego, turabikora. Ivyo mumaze kubikora, umunywanyi aramenya ko mwabimukoreye canke n'ibanga ryanyu mwe mugoma mubifise muri logiciel? Tubikorera ku mugaragaro. Duhejeje gushiraho imitahe turongera tukamushira muri tukamubaza yuko bakoresha nka email kugira ngo azoza arabibona nko muri telefoni wiwe ku bantu bafise nk'ama Android. Yego, adafise email turayimushiriramwo na modo passe byose tukabimufashamwo kuko nico tuhabereye. Murakoze cyane. Rero abahaye email mugaca mushira muri logiciel, mugaca mumuha modo passe, bica bigenda acabona iki, bica bigenda gute? Acabona imitahe yiwe. Murakoze cyane. Umva we abahaye email yiwe asanzwe akoresha na wa mwidondoro yawe ubahaye, hanyuma namwe muca mumuha. Urumva tubihejeje ivyo vyose. Yego. Tuca tumubwira karaba mu telefone yiwe. Akaja kuri site yacu akandika ko ati gestion .kibonobono.com. Yinjiyeyo acashira iyo email yiwe. Amaze gushira email yiwe acashira niyo na modo passe yiwe, nitwe tuyimuha canka akatubwira iyo yipfuza kuba yokoresha. Hama akacabona imitahe yiwe, ivyo twagiye turakora byose. Murakoze cyane. Umva arabarungikira umwidondoro,
harimo na email, iyo email mugaca muyifashisha kugira ngo nawe mu murungikire vya bintu yabarungikira abone ko vyashitse mu buryo bwa none muri logiciel. Murakoze cyane, n'imitahe mbere afise mugaca muyishirako. Hari ikindi kiba gisigaye? Oya nta kindi, kugira ngo ivyo tubigira kugira ngo akanyungu nikajako azobibone no mu telefone yiwe bitarinze kugorana, atiri waramanuka ibujumbura. Murakoze cyane, ndumva ko ubuhinga bugeze kure muri Kibonobono cyane gose. None nigiki mwosaba nk'urundi gwaruka canke buri murundi wese ico yokora kugira ngo nimba koko muri Kibonobono harimwo ivyiza ntaceregwe nawe kuvyamurako? Jewe ikintu nobwira nk'ugwaruka nka jewe nuko boza tugashira hamwe. Koperative ni nziza cyane gose, nka twebwe turarima Ikibonobono tukagihinguramwo ibintu byinshi, amavuta, amasabuni. Ivyo ni ibintu nkenerwa cyane, novuga ni mwa kino gihugu cacu, kuko uburimyi novuga yuko ahantu hose henshi hashoboka butungishije abanyagihugu benshi cyane gose. Nakahe kunguko rero umuntu amaze kurima Ikibonobono aronka kubera ko yinjiye muri uwo muryango w'abarimyi b'Ikibonobono? Akunguko nikobura. Umuntu azanye Ikibonobono ikiro tukidandaza ku mahera, tukimugurira ku mahera 10,000. Urakoze cyane. Urumva koko se nakarusho. Ndumva ivyo gukora ni vyinshi muri Kibonobono, na cyane ko ari igiterwa numva ushoye uronka amafaranga menshi, ko n'ibiterwa bike ngaha mu gihugu cyacu ushobora gushora ikiro kimwe gusa ukagidandaza amafaranga 10,000. Rero nk'ugwaruka uvuga uti nibaze muri koperative bongere banarime ico giterwa, nta kindi wokongerako? Kwinjira umutahe ni wa 12 gusa, kwinjira ku mafaranga 12,000. Ku mafaranga 12,000 nukuvuga ugwaruka ahari hose acajamwo abagiyemwo. Nawe agacaja kurima kandi arimye agacagurisha 10,000. Ni ya mata bavuga ngo vyaya amavuta n'amata vyaya amavuta. Turabahimirije rero baze, umutahe ni mutoyi gose. Nukuri nibaze turabateye intege, nukuri ntibazokwidoga. Murakoze cyane. Amavuta byose birahari, kandi nk'amasabuni ho mudushoreye umutahe inyungu tuzahunguka. Akona kandi kantu urengeje ko ngo amasabune ngo twariko turavuga Ikibonobono ucirenza ko kandi kantu k'amasabune. Ega niko ndabashimira ngo mwakoze, none mpava mvuga ati mwakoze gose ko mugira mwongere mwa kandi kantu. Nibabwiye kubabara yuko amasabune tudandaza baje kudushorera, inyungu twunguka turayigabura n'ukuri. Urumva nako nakarusho. Urumva ndi umunywanyi nkaza nkagura isabune, icambere na mbere utegerezwa kuba umunywanyi, kuko nta kintu na kimwe wokora utabanjije kuba umunywanyi. Ariko ndibaza n'utari umunywanyi aje kugura isabune ntimwoyimwima? Turayimuha mugabo ka kanyungu ntakaronka. Kanyungu ntakaronka, none ntayigura 5,000 2,000 nk'abandi. Mugabo inyungu ntaza kuyironka. Inyungu iyihe? Rega ntayo numva. Dufate nk'ubu nimba isabune twe tuyidandaje nk'icabiri, nukuvuga yuko dufate tuciye twunguka nk'amajana 200. Ijana ryiwe riba rihari, n'igiwacu rikaba rihari. Ya nyungu y'amajana 2 urya muntu ni nkaho iyo sabune y'icabiri yo bayiguze 1,100. Urumva ni reduction muramugabanije. Ndamugabanije aba ari umunywanyi. Hanyuma umaze kumugabanya none koperative nayo ica yunguka gute? Koperative yunguka ari uko aje kudushorera. Araje arabashoreye, we arungutse ijana arigiriyeko. Irindi jana rija muri koperative. Urakoze cyane. Urumva ya nyungu umudandaza yari gutwara y'amajana 2, koperative itwara ijana, ubuguze nawe agatwara ijana. Nuko nyene navuze. Urakoze cyane. Numva ari ibintu byiza cyane rero buri wese yojamwo kugira ngo azariyungukira iyo yishoreye. Nca numva ko n'ibindi bidandazwa, kuko urumva wavuze tisabune n'ibindi bidandazwa mu gihe byo bihari bikaza biradandazwa nk'uko twoza kugura turi benshi. Ahubwo nimuze karibu mwese. Nibidandazwa ibihe rero umuntu ashobora kuza karonka muri Kibonobono?
hariho amasabuni hariho amavuta amavuta ayahe? amavuta y'ikibonobono. Okay. Amavuta y'ikibonobono ntaribwa? Oya ntaribwa, barayisiga bakayasiga mu mishatsi kugira nyene imere neza. Koko narinda kazi ko ataribwa kweri, mugabo barambwiye yuko umuntu ashobora kuyarya kuyanywa nk'umuti yivura. Yego. Canke kayisiga ku mubiri ni sawa, vyovyo nanje ndamaze kubigerageza kandi nabonye ni bon. Narabigerageje. Narabipimye. Ntubone narinze nza kukubaza bino ni kubera nzi yuko ayo mavuta afasha. Womfasha ukabashingira inahe gatoyi kuri ayo. Oya mu bisanzwe sinovuga vyinshi kuko nayakoresheje gatoyi, ariko ico yamfashije narabonye ko ari sawa, aravura ingwara zo ku rukoba. Ariko mwe namwe mubikoreramwo ni muwe muba muzi vyinshi. Yego n'ababa bariye amashano baradushingira inahe yuko agira icyo abafashije mu mibiri yabo. Murakoze cyane. Icyo nanjye namaze kucumva ko avura nk'ishano mu gihe umuntu aba byashitse akarya indya zirimwo uburozi canke ibindi bintu bibi. Nariko mvuga ibidandazwa n'umuceri turawudandaza. Murakoze cyane. Umva isabune, amavuta, umuceri, ivyo byose uri umunywanyi ukabigura uragabanirizwa igiciro kandi ukaronka inyungu, igice c'inyungu koperative yari gutwara yonyene, we ugacutwaramwo inusu. Ego. Murakoze cyane rero, reka tubashimire Mademoiselle Chantal. Twari kumwe kuri Kibonobono Media, inyuma ya kamera yari Desire Konate niyo nkuru. Namwe turabakengurukiye, twongera dukengurukira buri wese yaravye neza ino video akagenda kandi agize subscribe, akagira share, akagira comment. Ivyo biradutera intege, turabona yuko turi kumwe kandi turanabashimiye cyane, mwarahezagiwe.